iki kintu twita uburongozi nticerekeye bari abantu bari hejuru gusa, bari twita abategetsi, abafata ingingo, bajya bari imbere y'abandi. N'umuntu wese ku gatwe kiwe arakenera kuba afise ubushobozi bwo kuba umurongozi mwiza w'ubuzima bwiwe, kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere neza. Harakenerwa ubushobozi bw'uburongozi muri rusangi ku ngero zitandukanye. Jewe natewe ishaka ryo kurondera gutahura ivy'uburongozi bitewe n'ukwiyumvira kuri kahise ku Burundi. Niyumvira nti ni kubera iki tuguma tubwira zuguru, ukumva ibintu vyabaye muri kahise biragaruka, ukumva bariko baratanga ivyegeranyo vyerekeye ubuzima bw'ibihugu, bama badushira mu bihugu biri inyuma y'ibindi mu bijanye n'ubutunzi, ukumva bavuga ngo turi igihugu cabayemwo ubwicanyi buteye ubwoba, kigwiriyemwo ibinogo rusangi vyinshi cane ugereranije n'ibindi kw'isi. Ni ukuvuga aka kahise kabi igihugu cabayemwo niko kanteye kurondera kumenya none biterwa n'iki, mbega umuti wavyo uzova hehe. Hanyuma kimwe mu vyo navumbuye, mu vyo nabonye, nuko igihugu gishirwa ku rutonde n'uburongozi bwiza. Naho igihugu coba caragize ingorane cane, iyo habonetse uburongozi bwiza izo ngorane kirazivamwo. Kuko uravye nka kahise k'ibihugu vyinshi muri Afrika, urabona ko twagize ingorane zisa, twarahuye n'intwaro za gikoroni, hariho mbere n'ibihugu vyabayemwo ugutwara abaja, abagurano, aba esclave. Ivyo vyarahungabanije ubuzima bw'ibihugu vya Afrika bitari bike. Mugabo uravye uyu munsi aho tugeze, si ibihugu vyose vyama bishigwa inyuma y'ibindi. Urabona ko tutari hamwe, hariho ibiteye imbere kurusha ibindi, hariho ivyamamwo injyane, iyo hageze amatora rukaba uruhagarara, hakaba n'ibindi bagira amatora neza mu mahoro, ugasanga nta ngorane nk'izi ibindi bigira bo bafise. Rero naho havuye umwitwarariko wo kuvuga ngo none ni gute mu Burundi natwe twoduza urugero rw'uburongozi canke ico nita umuco w'uburongozi, la culture du leadership. Hello ladies and gentlemen, this is the Lucky Boy Plus 257, the watchdog, the qualified influencer, and so on. Guys, uno musi twabazaniye umutumire twamuzanye muri Iris Exclusive. N'umutumire asanzwe akora ibijanye no kwigisha uburongozi bwiza. Yaje araza kutuganirira byinshi. Reka tumuramutse, araza kuba yidondora anatubwire na byinshi. Turabaramukije. Ndabahaye mwaramutse kandi ndashimye kano kanya keza mu mpaye kugira ngo dushobore kuganirira abakurikirana ibiganiro ku bijanye n'uburongozi. Hanyuma nitwa Cheikh Niyonizigiye, niyo mazina yanje. Nkuko mwabivuze, sanzwe ndumwigisha ivyigwa vy'uburongozi mu makaminuza no mu nganda vya vyigwa imyanya mito. Nkaba nezerejwe no kubana namwe kugira ngo tuganire ku kibazo c'uburongozi bwiza. Murakoze cyane. Mbega Ashere Niyonizigiye ku batamuzi niyinde? Ashere Niyonizigiye nkuko nari mpeje kubivuga mpere kuvyo namaze kuvuga, ni umugabo yubatse, afise umugore n'abana batatu, ni Umurundi, akaba ari umwigisha mu buzima bwe bwa misi yose, arakunda kwandika, arakunda kuba mu myanya yo kuganira ku vyazi n'abantu, haba mu masamirizi, mu mbonesha kure. Hanyuma akaba ari umuntu akunda igihugu, nkuko nacari co camufashije kugera hageze mu buryo butandukanye, ari naco gituma afise umwitwarariko wo gusangiza abarundi ivyo yibaza ko bishobora kubafasha, gutyo akabaterereye, niyo nzira yiwe yo guterera mu iterambere ry'igihugu. Murakoze cyane. Imbere yuko dushikanye izina ku byo asanzwe akora mu buzima bwa misi yose, mushobora kutubwira urugendo rwanyu rumeze gute muri rusange? Urugendo rw'ubuzima rwamara urugendo rurimwo ibintu vyinshi, ngira ngo ico nokora nogerageza kuraba ibice bitandukanye. Nagiriwe amahirwe yo kwiga amashure nk'abandi barundi benshi, amashure mato ayisumbuye, ndiga na kaminuza, ariko maze kuyirangiza ngumana iryo shaka ryo kwiga ivyigwa bitandukanye nkuko nabivuze, vya bindi vy'umwanya muto, amaformation, amaconference, kandi nkaba nagiriwe n'amahirwe yo gukunda gusoma no kuronka ibitabo nsoma. Iruhande rero yuko naronse abigisha beza bafashije kugira ubumenyi, nagiye ndaronka n'abanditsi beza bafashije kubandaniriza ngaho nyene. Mu nyuma ndangije amashuri narakoze ibikorwa bitandukanye, narabaye umusiguzi w'indimi kuko nize Icongereza,
mu mashirahamwe atandukanye, ndaba umwigisha w'urwo rurimi nyene muri kaminuza y'u Burundi, hanyuma ndanagwigisha muri vya bibanza vy'amacentre de langue, hanyuma ndiga ivy'uburongozi, ndaheza navyo ntangura kuvyigisha. Ubu rero nivyo ngezemwo, ndi umwigisha w'uburongozi, nkongera nkaba n'umuseranguzi bajya bita aba chercheur, nkaza ndashira habona rero ivyo mba nshoboye kuvumbura mu nyigisho zitandukanye, zaba izo mba natumiwemwo canke izo ncisha ku mbuga zitandukanye, ni kuvuga ntabanje kutumirwa, nk'inzira yo kuvuga ngo ibi bintu kumbure ntibyo buri vyofasha. Ndakoresha imihora ya WhatsApp, ndakoresha Facebook, ndakoresha Twitter na Instagram, cyane nizo nkunda gucisha ku ivyiyumviro nibaza ko bishobora kutugirira ikimazi nk'abarundi. Turabona henshi mwigisha ibijanye n'uburongozi bwiza, mbega ku bwashe miliyoni zigiye uburongozi bwiza ni ivyo nja kuvuga nanje nagenda bihabwa n'abandi, ariko naravyegeranije ndageraho mvuga ngo uburongozi bwiza no buvuga gutya. Uburongozi bwiza ni uburongozi bwubakiye ku mwitwarariko wo kugira icumariye abujejwe. Uburongozi bwiza buratandukanye no kwitwa amazina y'icubahiro, buratandukanye no guhabwa uturusho. Umuntu arashobora kugira ayo mazina, arashobora kuronka utwo turusho, ariko ntagire ikintu kinini amariye abantu, ahubwo bashaka akanababera ingorane. Iyo uravye muri kahise k'ibihugu uzosanga nk'akarorero ahantu hose hakoze ibibi biremereye cyane, vyakoze ku bantu benshi, hama harimo uruhara rw'abarongozi. Urabona nk'ibi vyaha biremereye bitiho nyabwoko, nta muntu muto mutashobora kubikora ngo bishoboke. Usanga rero iyo uburongozi budashize imbere ineza ya bose, buca buba uburongozi bubi. Nico gituma mvuga ko uburongozi bwiza, imbere yo kuvuga ivy'ububasha, l'autorité, imbere yo kuvuga amatitre, amazina y'icubahiro, habanza kuza umutima wo kwitwararika kugirira neza abantu jejwe. Muravuze ati iyo uburongozi butabaye bwiza haraza hakabonekamwo ingorane. Hamwebwe abigisha musanzwe mumenyereye kuba mutanga inyigisho zitandukanye zijanye n'uburongozi bwiza ahatandukanye, nizihe ngorane mukunze kubona? Washaka ingorane naho ari nyinshi, umuntu arashobora kuzegeranya akazishira mu migwi mikeya. Ingorane ya mbere ikunda kugaragara ni ingorane yo kwikunda no gushira imbere ivyawe, inyungu zawe. Iyo ngorane rero ikikwega izindi nyinshi. Umurongozi afise ingorane nk'iyo, uravye ukuntu atunganya uburyo ubutunzi abajeje gukoresha, usanga yamara umuntu ariko aragwana kugira ngo arabe igice yo kwigarurira kibiciwe, kumbura agasangira n'abandi baba basangiye ubwo burongozi. No kuvuga ko itunganya amafaranga, la gestion financière icibamwe ingorane, kuko umuntu acagomba ko hariho amwe yigarurira. Iyi ni ingorane ikunda guterwa n'iyo ngorane yo kwikunda no gushira imbere ivyawe, no kutemera no kutihanganira uwundi muntu ashobora kuza agaragaza ubushobozi bwo kuba umurongozi mwiza, kuko haca haza uruhagarara mu mutima, umuntu agaca yumva umenga azohava asubirizwa, uyo muntu agaca mubona nk'ingorane. Abarongozi bafise uwo mutima wo kwikunda ntibashobora kurera abandi barongozi, ntibashobora kubaha ikibanza nabo ngo bakore bidegemvya. Usanga ahubwo bama bariko barahigana n'umuntu bikeka ko ashobora kubarusha kuba umurongozi mwiza. Ica gatatu novuga kibashikira, barazirana n'umuntu abereka amakosa bariko barakora, kubera bataba bagomba ko ivyo bintu bimenyekana, baca bahiga uriko aravyerekana, bakabura inguvu zo kutabikora, mugabo bakaronka inguvu zo kubuza abashaka kubishira habona, kumbure naho baba bikoze ku neza, abo barongozi bica bibagora. Ingorane ya kabiri ishobora gushika mu burongozi ni ingorane yo kutamenya. Hariho abantu bashobora guhendwa n'amazina y'icubahiro bafise, bagahendwa nuko abantu bose babatinya canke babubaha, bagaca bibaza ngo ivyo birabaha ubushobozi bwo gukora neza. Mu bisanzwe naho bufise umutima mwiza wo gukora neza, hariho ubumenyi utabufise n'ubundi uzosanga hariho ibintu utari kurakora. Rero abarongozi badafise umwete wo kwiga, badafise ishaka ryo kwiga, batiyumvira ku vyo bakora ngo barabe ko bimeze neza canke bimeze nabi, no kuvuga abantu umenga baramase ahantu, ivyo bamye bakora kuva kera arivyo babandanya, batarondera ivyiyumviro bishasha, batiga ibintu bishasha. Iyo ni yindi ngorane mbi cane ishobora guhungabanya uburongozi. Reka mvuge iyi ni ingorane ya nyuma.
ingorane ya nyuma ni ubwoba bwa kazoza. Hari igihe umuntu aba mu kibanza c'uburongozi ugasanga nico kimutunze, caramuhesheje ubutunzi, caramuhesheje ibintu bituma yoroherwa mu buzima. Rero ivyo bintu bituma yoroherwa bigaca bimubera umutego, agaca yumva atobitakaza hasi hejuru, noneho n'igihe ciwe cyo kuhava cagera agaca atera ingorane, canke akagerageza kugwana mu buryo bwose ku buryo atahava. Hanyuma muri uko kugwana ugasanga na vya vyiza yari yarakoze ariko aravyonona ku munota wa nyuma bitewe nuko yagize ubwoba bwa kazoza. Ivyo bikunda kuba cane cane mu bihugu bikenye, aho umuntu araba hanze akavuga ati none nzobaho gute ntari muri iki kibanza. Muri rusange novuga ko ari izo ngorane nkuru maze kubona mu bijanye n'uburongozi. Murakoze cyane. Inyigisho zerekeye uburongozi zatanguye hehe, byatanguye gute, ni iki cyabahaye inguvu zo gutangura kwigisha abandi? Ndabiravye muri kahise kavyo ibintu vy'uburongozi vyamyeho. Igihe cose hari abantu babiri batatu bari hamwe, hama haca hakenerwa uburongozi, harakenerwa umukuru, harakenerwa gufata ingingo. No kuvuga ko uburongozi bwamye buhari imbere y'uko inyigisho z'uburongozi zihaba. Hanyuma rero ivyo kwiga vyagiye biraza, igihe haza haraboneka abantu biyumvira bakavuga bati mbega vyokorwa gute, mbega kutubikora niko kwiza canke hari uburyo bwiza bwo kubikora. Ivyo rero vyagiye biriyubaka mu kiringo kirekire, biciye cane muri kahise k'ibihugu, muri za politike no mu buzima bw'ibisirikare, les armées, kuko bavuga bati turakeneye ikisoda cacu kiba kimeze neza kugira gishobore kugwana gikingira igihugu. Aho ni kera cane imbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Mfashe rero ku ruhande rwanje, jewe natewe ishaka ryo kurondera gutahura ivy'uburongozi bitewe n'ukwiyumvira kuri kahise ku Burundi. Niyumvira nti ni kubera iki tuguma tugira zuguru, ukumva ibintu vyabaye muri kahise biragaruka, ukumva bariko baratanga ivyegeranyo vyerekeye ubuzima bw'ibihugu, bama badushira mu bihugu biri nyuma y'ibindi mu bijanye n'ubutunzi, ukumva bavuga ngo turi igihugu cabayemo ubwicanyi buteye ubwoba, kigwiriyemo ibinogo rusangi vyinshi cane ugereranije n'ibindi kw'isi. No kuvuga aka kahise kabi igihugu cabayemwo niko kanteye kurondera kumenya none biterwa n'iki, mbega umuti wavyo uzova hehe. Hanyuma kimwe mu vyo navumbuye, mu vyo nabonye, nuko igihugu gishirwa ku rutonde n'uburongozi bwiza. Naho igihugu coba caragize ingorane cane, iyo habonetse uburongozi bwiza izo ngorane kirazivamwo. Kuko uravye nk'akahise k'ibihugu vyinshi muri Afrika, urabona ko twagize ingorane zisa, twarahuye n'intwaro za gikoroni, hariho mbere n'ibihugu vyabayemwo ugutwara abaja, abagurano, aba esclave. Ivyo vyarahungabanije ubuzima bw'ibihugu vya Afrika bitari bike. Mugabo uravye uyu munsi aho tugeze, si ibihugu vyose vyama bishigwa inyuma y'ibindi. Urabona ko tutari hamwe, hariho ibiteye imbere kurusha ibindi, hariho ivyamamwo injyane, iyo hageze amatora rukaba uruhagarara, hakaba n'ibindi bagira amatora neza mu mahoro, ugasanga nta ngorane nk'izi ibindi bigira bo bafise. Rero naho havuye umwitwarariko wo kuvuga ngo none ni gute mu Burundi natwe twoduza urugero rw'uburongozi canke ico nita umuco w'uburongozi, la culture de leadership. Kuko ngaha kumbure tugiye mu siguro y'uburongozi niho noca ndabivuga neza. Iki kintu twita uburongozi nticerekeye bari abantu bari hejuru gusa, bari twita abategetsi, abafata ingingo, bajya bari imbere y'abandi. N'umuntu wese ku gatwe kiwe arakenera kuba afise ubushobozi bwo kuba umurongozi mwiza w'ubuzima bwiwe, kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere neza. Harakenerwa ubushobozi bw'uburongozi muri rusangi ku ngero zitandukanye. Naha rero ndaca mvuga nti kumbure kimwe mu vyo dufasha nuko ubumenyi mu bijanye n'uburongozi bwosanzara bugashikira abantu bose. No kuvuga n'uriya muntu atabantu ajejwe, mugabo akaba afise ubumenyi bushobora gutuma atumbereza ubuzima bwiwe neza. Kuko tugwije abantu nk'abo niho n'abarongozi ku nzego zo hejuru bazokoroherwa. Burya bavuga ngo urashobora gutwara ifarasi ku ruzi, canke reka dukoresha impene, urashobora gutwara impene ku ruzi ukayishikana yo genda urayikwega n'ikiziriko, ariko ntushobora kuyinywesha amazi ku nguvu. Abarongozi bafata ingingo barashobora kuba bafise imigambi myiza, ariko twese tubaye ibigaba nabo nyene hari ahantu batazoshika. Rero naho ivyo kwigisha uburongozi vyavuye. Ni igiki gituma mushira inguvu mu bijanye n'uburongozi? Igituma nshira inguvu mu bijanye n'uburongozi no kubera ivyo twokora vyose, ivyo twofita vyose, tubuze uburongozi bwiza tuzovyonona. Iyo uravye ibihugu vyateye imbere kurusha ibindi,
usanga atari byo vyarusha ubutunzi kama, amashamba, inzuzi, ibiyaga, ubutare, sivyo vyarusha ivyo bintu ibindi bihugu vyose. Ariko vyahuye n'abarongozi bafise umwitwarariko wo kubiteza imbere uvuye ku mutima, atari amajambo gusa, baraheza bariyemeza gukoresha inguvu n'ubwenge bwabo bwose ku neza y'ivyo bihugu, y'abari muri ivyo bihugu muri rusangi. Rero uburongozi butameze neza, hariho ahantu tudashobora gushika naho twoba tuhipfuza. Aha nkunda kuvuga ngo ntibikorwa n'ababishaka, bikorwa n'ababishoboye. Kuvyifuza ni kimwe, ariko kubishikako birasaba ubushobozi bwo gutunganya ibintu neza. Naho hava rero uku gushira inguvu cane kubijanye n'uburongozi. Igihugu cacu kiramaze imyaka ishika kuri 20 ata bisase turiko turumva, ata guhunga nkuko byahoze. Tuvuge ko ari ingaruka nziza y'uburongozi buriko burigi. Ego, hariho utwigoro twabaye muri kahise twatumye ibi bishoboka. Hariho abantu bakoze kugira ngo intambara ihagarare. Kandi burya guhagarara kw'intambara ni ikintu kinini, kuko nta kintu mushobora gukora muri mu ntambara. Imitima ntibitekanye. Hanyuma ariko rero hariho ingwane dufise, igihe twabayemo c'intambara cadusizemwe ibikomere vyinshi. Hanyuma kubera uburongozi rero buva mu mutima, iyo umuntu adakiza ivyo bikomere, uca usanga vya bikomere nyene navyo biriko biratera ingorane muri bwa burongozi bwiwe. Ari naco gituma rero iki gihe tubayemo tutari mu ntambara, nico gihe ciza co kwigishanya, gufashanya, kugira ngo nibi bisigarira vy'ibikomere bikiri mu mitima y'abantu bashobore kubikira, gutyo bashobore gukora bidegemvya mu mitima no mu bwenge, maze dushobore gushika kure. Novuga rero yuko iki ni gihe ciza kurusha igihe c'imbere yacu. Bega inyigisho mutanga zikunze guhabwa abantu. Inyigisho ntanga ziri mu migwi novuga mikuru ibiri. Hariho inyigisho mpa abantu bari mu bibanza vy'uburongozi. No kuvuga ni babandi bakorana bavuga bati turakeneye kwiga ibi bintu, hanyuma bagaheza bakaza ahantu kanaka mu makonference n'ibindi. Iyo ndonsa akaryo nkaba mu bigisha abo ndabaha inyigisho. Hakaba n'inyigisho mpa umuntu wese ntaravye ngo arafise icajejwe canke ntafise icajejwe, ni mukuru canke ni muto. Izi rero ni zimwe ncisha ku mbuga hwaniro, kuko urabona ucishije nk'inyigisho kuri WhatsApp, ntubuzi umuntu ari muri groupe ingenaga n'imyaka afise. Umuntu akuze arashobora kuzironka, umuntu w'umutegetsi, umurongozi w'ishirahamwe arashobora kuzironka, akazirungikira umwana wiwe afise imyaka 16, 18. Izo zugururiwe abantu bose. Igituma rero izi za kabiri nkunda nazo ndazishiramwo, ni kimwe navuga, ico dukeneye burya sabarongozi beza gusa hariya abo bafata ingingo, turanakeneye uburongozi bwiza mu buzima bwa misi yose, umuntu ku gatwe kiwe, umuntu mu vyakora. Nico gituma nca ntanga n'izi nyigisho zishikira abantu bose. Ariko ngarutse kuri izi za mbere, ziba zifise intumbero yo guha ubumenyi n'ubuhinga abantu bari mu bibanza kanaka bategerezwa gufata ingingo zitumbereza ivyo barongoye, namba ari bisata vya leta canke amashirahamwe yigenga. Haba hakenewe ubumenyi n'ubuhinga bwo bafasha kubitunganya neza. Abo rero nkunda gushiramwo cane iba vyavuye mu bitabo vy'abahinga batandukanye, vyitondewe, vyizwe, vyamaze kugaragara ko by'ukuri umuntu abikoze bishobora kuzana umwimbu mwiza mu vyajejwe. Mbega ni kubera iki Achille Niyonizigiye atokwinjira muri politike kugira ngo akore ivyo nyene aba ariko arigisha? Ico ni kibazo cumvikana kandi si ubwa mbere ndakibajijwe. Ariko hariho igituma ntabikora gutyo, hariho igituma ntaja muri politike. No kubera burya mu gihugu umuntu wese aragira, mu buzima bwa societe muri rusangi, umuntu wese aragira umuhamagaro wiwe. Umuntu wese aragira ikintu gikwega umutima wiwe kurusha ikindi. Jewe umuhamagaro mfise nuwo kwigisha abari mu bibanza bitandukanye, kugira ngo biborohere, kumbure bize bibaha ivyo bashoboza gukora neza ivyo bajejwe. Ngiye muri politike ico gikorwa sinoba nk'igikora. Kumbure ndoca ndagikorera abo turi kumwe nyene ngaho nyene muri politike, ariko sinoba ngifise umwidegemvyo wo kuganirira abantu bose. Ngira ngo n'uwo mwanya wo gusoma, wo kwiga, wo kurondera sinosubira kuwuronka. Hanyuma jewe ntanze inyigisho, umunyepolitike kanaka akazakira,
agakuramwo ivyo abona bishobora kumufasha akabikoresha, jewe mba nakoze igikorwa canje. Ntibikenewe ko ngaragara kugira ngo ndabishimirwe, iyo ndabivuze bigafasha uwo munyepolitike akabitunganya neza, aho mba nakoze. Igikomeye si uko mboneka nk'umutegetsi, igikomeye ni uko intererano yanje ifasha igihugu, naho abantu batobibona, naho abantu batobimenya. Aha nk'ubu bishitse nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi akakurya akara akaguha nk'ikintu kanaka ugasanga kwinjije nyene novuga mu mabanga ya politiki, muri ico gihe wovyakira gute? Mu buzima bw'iki gihugu, si n'iki gihugu gusa, hariho ibikorwa vya politike hakaba n'ibikorwa vy'ubuhinga. Mu bisanzwe amabanga ya politike ahabwa barya abantu nyene baba barerekanye ko bafise uwo mwitwarariko n'umuhamagaro wa politike bakabijamwo. Abatari muri uwo mugwi bahabwa amabanga ajanye n'ubuhinga bw'ivyo bashoboye. Nibaza rero ko ngira ngo nyene cubahira umukuru w'igihugu yiyumviriye kubikora, nibaza ko yontumbereza muri urwo ruhande rw'ubuhinga, kuko politike vyongora kuyikora ari uko ndabihamagariwemwo, ariko ntasanzwe ndi muri vyo, ntasanzwe ndi actif muri politike. Mvuge rero gutya, nyene cubahira umukuru w'igihugu anyizigiye mu gisata kanaka, nta hantu na hamwe nobihera ngo ndamwankire. Kubera iki? Kubera umwitwarariko n'ubundi unsunikira gukora ibi, nukugira ico mariye igihugu canje. Rero habonetse ubundi buryo bwo kugira ico mariye igihugu, urumva yuko jewe noba ndoneho ndonsa akandika iyindi opportunité, akandi karyo ko gukora cya kintu kiri ku mutima, kugira ico mariye igihugu canje. Rero sinibaza ko hari ingorane yoba, ivyo bonzeza nabo nyene baba babonye ko ari ibintu noshobora, kandi nanje nogerageza uko nshoboye kose, kuko nta kintu conezera nko kubona iki gihugu kibandanije gitera kije imbere neza, ingorane gifise uyu munsi kikazitorera umuti, kugeza aho nyene tumva tumerewe neza, turoraniwe no kwitwa abarundi. Ego. Mbega abavuga ko ataburongozi buva ku Mana, ngo nta burongozi butava ku Mana, hamwe bimusabe gutanga izo nyigisho z'uburongozi bwiza, iryo jambo bivuga kwiga. Iri jambo rivuga ko ataburongozi butava ku Mana ni jambo tuba tuvuye mu vy'uburongozi, mu vy'ukuri tuba twinjiye mu vy'ivyigwa ndondamana, tuba twinjiye muri theology, kuko abarivuga barikura muri Bibiliya. Rero tugiye kuri ico kibuga ca Bibiliya ca theology, iryo jambo risigura ibintu bibiri. Risigura yuko ucambere co bavuga ngo nta kuganza kutava ku Mana. Igituma tubivuze nuko bamwe mu barongozi usanga batariko barakora neza, usanga bitwaza ngo ntaco musanga ndumurongozi, ngo nta kuganza kutava ku Mana. Ego. Basanga iryo jambo ryitwaza na babandi bari sanse kwitwa abarongozi. Okay. Ndavyumva. Rero narivuze ko iryo jambo rifite insiguro zibiri. Insiguro ya mbere risigura ngo umuntu wese n'ikintu cose gifise autorité, gifise ukuganza muri iyi si, nta handi hantu ko kuganza gushobora kuva atari mu Mana rurema, yo yiganje vyose kandi iri hejuru ya vyose. Burya urinze ushobora kuba ufise autorité mu gisata icari co cose, iyo autorité ntishobora kuva kuri wewe kuko ntiwiremye. Kurya ubuzima ufise atari wewe wabwihaye, niko n'ikindi kintu cyose ufise utokironka iyo Mana yakuremye idakunze kukironka. Iyo niyo siguro ya mbere. Insiguro ya kabiri ari naho rero haca haza iki kibazo, iyi nsiguro watanze. Insiguro ya kabiri, umuntu wese yahawe ububasha bwo kuganza mu nzira imwe canke iyindi, arafise ubundi bubasha buri hejuru yiwe, n'ububasha bw'Imana. No kuvuga ngo umuntu wese afise ububasha bwo kuganza, yabimenya atabimenya, n'umukozi w'Imana. Ari ahantu Imana iri hejuru yiwe ifise ivy'imwitezeko, kubera Imana ariyo iganje vyose kandi ariyo yaremye vyose, irafise ibintu yipfuza ko biba mu isi. Iyo rero ugiriwe amahirwe yo kwitwa umurongozi mu buryo bumwe canke ubundi, mu nzira zose vyocamwo, iyi Mana iri hejuru yawe iba yiteze ko ukora ibihwanye n'ivishaka. Ari naco gituma burya iryo jambo riraremereye, kuko uvuze ngo nta burongozi butava ku Mana, ico ubuvuze mu vy'ukuri ubuvuze ngo jewe aha mumbona ndi imbere yanyu, ndafise umurongozi ari hejuru yanje, afise ivyo antegeka n'ivyo anyitezeko, sinemerewe gupfa ivyo nkoze. Iyo rero ngiye ngaca nkora ibintu binyuranye n'ivyo iyo Mana ishaka,
ahubwo mba ndiko mvuga ko ndi umugarariji mu maso y'iyo mana. Mu yandi majambo mba ndiko mvuga ko ntakwiranye ntaberanye no kuba muri ico kibanza. Rero iryo jambo ntirikwiye guhumuriza umuntu ariko akora nabi na gato, ahubwo rikwiye kumutera ubwoba, kuko iyi Imana iri hejuru yiwe. Aha ndiko ndakorera kuri ca kibuga n'ubundi c'ivyigwa ndondamana. Iyi Imana iri hejuru y'uwo muntu yitwa umurongozi, ifise ivy'imwitezeko, nimba atariko arabikora umunsi umwe azobibazwa. Kuba munsi ya autorité y'Imana bisigura yuko uzoba redevable, uzobazwa ivyo wakoze n'iyo Mana. Rero Imana niyo burongozi bukuru, harinze habaho uburongozi mw'isi buba buri munsi y'uburongozi bwayo, kandi umuntu wese yiswe umurongozi asabwa gukora nk'uko Imana ishaka. Atabikoze gutyo aba ariko avuga ko adakwiranye no kuba muri ico kibanza c'uburongozi. Mbega wewe ubwawe wumva ari giki ushaka ko abantu bagufata ko icitegererezo? Ico kibazo kiragoye gato. Biraryoshe iyo uriko uravuga ivyiyumviro, ibintu nyene bifasha, ariko hageze kwivuga bica bimera nk'ibigumye gato. Ariko kandi kuko urabona umuntu aragira ibimugora, nta numwe abibura. Mugabo kandi ngira ngo ndavye imyaka maze ndi muri ibi bikorwa vyo kwigisha, narabaye n'umurongozi w'amashirahamwe ahantu hatandukanye. Kimwe mu bintu nshima nipfuza ko n'abandi bonyigana ko ni kimwe navuga, umwitwarariko wo kubona abantu bamerewe neza. Ico kintu jewe kiri mu bintu nshira imbere cane mu burongozi. Sinkunda gukora kubw'inyungu zanje gusa, kubw'ibyo nshobora gukora muri ivyo bintu. Ikintu kinezera cyane kurusha ibindi ni ukubona ibikorwa nakoze hariho ico vyamariye umuntu. Ico kintu kiranezera cyane. Rero ako ndibaza ko ari akarorero keza n'abandi bose bashobora gukurikirana. Biravugwa ko Achille Niyonizigiye aciye ubwenge. N'irihe banga mukoresha kugira ngo abantu babikugurire? Sinzi, abantu bavuga vyinshi. Kumbure ngira ngo wogira amahiganwa bakadusuzuma, kumbure basanga ntari imbere cane. Ariko ko babivuga, reka dufate ko bafise ivyo bafatiyeko. Ibanga afise ni ibanga risanzwe. Hariho abantu bibaza ko kumbure noba nde mukundi, ngira ngo hariho ibintu mfise abandi badafise, ariko sinibaza ko ari vyo. Ibanga ryonyene mfise ni shaka ryo kwiga mfise kuva kera. Namye nkunda cane kurondera ubumenyi, gusoma, kandi washaka tukiri no mw'ishure bijya bintu vyo kwiga urondera amanota je sinabikunda. Nabashaka gutahura neza ivyo mwigisha, niga ndondera ubumenyi, nkaca nirinda za ngeso zo gukwepa bigisha, gucungana gusa no kutora ikibazo. Je nabashaka ko ibintu mwigisha yigishije vyose ndavyumva, mbere nkanarenza ko ngasoma n'ibitabo kugira ngo n'ivyo atavuze nshobore kubimenya. No mu nyuma amaze guhiza amashure, iyo ngeso nziza yo gusoma narayibandanije. Nibaza ko iryo nibanga abandi bantu bashobora kunyigira ko kumbure batasanzwe babikora. Gusoma, kwiga, kwamurondera gutahura ibintu birashobora kukuduza ku rugezo rwiza. Hoba hari impinduka mumaze kubona ku bamaze kwiga zino nyigisho mutanga? Impinduka ndamaze kuzibona, sinova ngo narazibonye, ahubwo abo nigishije bikabafasha nibo bahindukira bakambwira ivyahindutse mu buzima bwabo. Ariko sinovuga ngo ni benshi, kuko hariho igihe usanga bigoye kumenya ingene vyagenze. Umuntu wamwigishije mwaciye mutandukana, ntimusubiye kubonana. Ariko hariho abanyandikira, abandi bakabimbwira duhuye tubonanye, bakambwira yuko vyabafashije mu kazi kabo ka misi yose, ko hariho ibintu bahinduye, ingene bari basanzwe batunganya ibikorwa, amakosa bahora bakora. Kuyigeze kumbwira ko yari yarakomerekeje cyane abo bakorana kubera ukuntu yari ameze, yari umuntu akaratukana. Hanyuma inyigisho imwe iramufasha, aca arahindura imvugo, aca arambwira ati ubu rero icuka carahindutse, abantu bose bamerewe neza, warakoze cyane ku nyigisho wampaye. Rero impinduka irahari, ariko ivyo menya nibaza ko ari vyo bike ngereranije nibiba, kuko abahindukira bakambwira ivyabafashije ni bake. Hariho intahe zerekana ko uburongozi bwiza buriko buratahurwa nk'uko mubishaka hano mu gihugu? Ego, urugero gusa niko gugorana gutora aho bigeze, ariko hariho intahe zigaragaza yuko hari ikiriko kirahinduka. Iyo wumvise nk'umuntu w'umuvyeyi akubwira ko hariho inyigisho yumvise icira mufasha mu kuntu yahora afata abana biwe, uca wumva ko hari ikintu ciza kibaye kizoca gikora no kurunganwe rukurikira.
iyo wumvise umuntu dufate arongoye nk'ishengero akubwira ati jewe inyigisho zarandugije ncafata abo dukorana ndabigisha none mu minsi yeze duherutse gutanguza irindi shengero kuko nabo baraduzgije ubushobozi bwo kurongora ivyo bumva ko ari ibintu bihimbaye cyane uhuye n'umuntu akakubwira ati hariho umukozi nagira nirukane mugabo mu nyuma asanga naramurenganya maze kuronka zijya nyigisho nsanga ikosa ryari kuri jewe cyanagenda ndakosora none ubu tubanye neza rero impinduka zirahari gusa nkuko nabivuze ivyo menya nibike kuko si benshi bagaruka ngo babivuge kuko amahigwe yo kubonana ngo tubiganire ntaba ari menshi. Ubwo burongozi hari ico buriko burafasha imiryango amashengero canke imigambi y'abantu? Jewe uburongozi nigisha n'uburongozi buterekeye umugwi umwe w'abantu sinigisha abanyepolitike sinigisha abarongoye amashengero n'amadini sinigisha abadandaza nigisha uburongozi mu buryo bwagutse ku buryo umuntu wese ashobora kuvyakira akabijana mu vyiwe. Ivyo rero bituma nizera yuko mu bisata vyose vy'ubuzima hari ibintu biriko birahinduka kuko ndetse burya burorero natanze hariho n'abari mu nzego z'umutekano bamwe bamaze kunterefona bakabimbwira bakambwira ingene bibafasha nabo nyene mu buzima bwabo bwa misi yose ariko gusa ni bake mugabo jewe nk'umwigisha meze umubivyi ntarambirwa aguma biba uko ibivyo vy'ivyiyumviro bimara igihe kirekire kugira ngo bihinduke rero impindukira hari mu bisata bitandukanye kumbure hoboneka akaryo ko gukoranya abantu bose bifise ico vyamariye nibaza ko noronka amakuru menshi kurusha ayo mfise ubu. Nizihe ntambamyi mukunze guhura nazo mu gutegura zino nyigisho? Gutegura inyigisho ni ibintu bisaba inguvu, ni ibintu bisaba umwanya, ni ibintu bisaba ibikoresho. Ivyo rero rimwe na rimwe biraba intambamyi kuko igice kinini c'inyigisho ntanga si ndazihemberwa ni inyigisho mba ndiko ndatanga mu ntumbero yo gufasha. Iyindi ntambamyi ya kabiri nuko ariko sinoyita intambamyi nyene ikomeye ariko hariho abantu burya basuzugura inyigisho hariho abantu badaha agaciro inyigisho hariho igihe nabona ko hariho abantu baza twateguye ikoraniro ry'abantu benshi kubera kumbure baziga ko baza kuronka certificat mugabo ukabona yuko batariko barashira umutima ku vyo uri kurababarira canke ubone ko bavyanditse babibitsa ahantu hariho n'abandi uzubona bariko barabaza ibibazo none kuri kuratubarira ibi weho warabikoze ukamenga uri kuravuga nk'iciyumviro gishobora gufasha umurimyi ukamenga utegereza kubura umurimyi uvuze iki iciyumviro gifasha umudandaza ukamenga utegereza kubura umudandaza ukumva ko hari abantu imitwe yabo umenga iri ku rutare rutuma ubumenyi bibugora kwinjira aho kuraba ikintu uvuze ngo yumve ico mufasha agaca arondera ahubwo ingene yocira urubanza ivyo uri kuravuga nawe uri kurabivuga ariko abo nta ngorane burya ni kimwe navuga impene urashobora kuyitwara ku ruzi mugabo kunywa amazi niyitegereza kubihitamo abo rero nabo nyene barabaho sinobita intambamyi cyane kuko jewe ndabashira ku ruhande n'ubundi sibo ndiko ndabwira je mbashaka kubwira umuntu yipfuza kumva no kubwira icyahinduye. Nirihe banga mukoresha kugira ngo zino nyigisho zame zifise akanovera buri gihe cyose zitunganye? Ko mubivuze nizere ko ari vyo ko zama zifise akanovera ariko jewe ico nkora kugira ngo bishoboke nuko nanje nama ndiko ndiga ibanga ry'umwigisha nukwiga si vyiza ko ugera ahantu ugahagarika kwiga ugasigara usubiramo ibintu bya bindi nyene gusa jewe nkuko nabivuze nsanzwe ndumwigisha muri kaminuza kandi igihe cyose nteguye icigwa nanje fata umwanya wo kwiga ngasoma ibitabo kugira ngo nkuremo ivyo nigisha ivyo rero mba ndiko ndiga nivyo nanje bica bimfasha kwama mfise ibintu kumbure bishasha kugira ngo bikandinda kwama ndiko ndasubiramo vya bindi nyene ngira niho ako kanovera muvuze kava. Nigika abarundi n'abarundikazi bataze kuri Asher Nizigiye yamenyekaye mu gutanga zino nyigisho zijanye n'uburongozi bwiza? Sinzi ko hari ico batazi mugabo ngira ngo benshi bibaza ko hari abantu namanumva bambaza ko noba ndi umuntu akuze w'umutama canke ko noba mfise ibintu ndi umuntu akomeye gose w'igitangaza ico gicapo sico ndi umuntu asanzwe ndi umurundi nk'abandi simfise umutwe munini kurusha abandi sindi umuntu w'igitangaza na gato mbona umenga abantu bariha igicapo kirengeye ico ndi je ndi umuntu nkunda kuba nciye bugufi
kuba jewe nyene ico nico mbashaka ko abantu bamenya ndi umusuku afise ivyo yahawe yifuza kubikoresha ku neza y'abandi sinkunda ko abantu bambona nk'umuntu menga ari hariya hejuru ibi vyo kubona abantu nk'abari hejuru je sindabikunda nkunda ko tubonana nk'abantu buzuzanya turi ku rugezo rumwe dufise impano zitandukanye ububasha butandukanye uyu mutima rero uku kuba umusuku w'abarundi umuntu atari ngaho kugira ngo yerekane ko ari igitangaza jewe nivyo mba nifuza ko abantu bafata ntibanyumve ko umenga ndi umuntu w'igitangaza kuko sivyo. Bega Global Leadership Summit hamwe n'abahinga mu burongozi musabiye ndinganizo leta mu guteza imbere uburongozi bwiza mu gihugu. Jewe ku gatwe kanje novuga ko leta ifise ivyo imaze gukora mu korohereza amashirahamwe yigisha uburongozi nk'irya nyene nk'irya hwaniro ryitwa Global Leadership Summit kubona leta ivyugururira umuryango abari mu ntwaro bakavyitaba